uwo munsi nyene twari kugenda muri urwo rugendo rw'indege, twumva yuko hari umusirikare batemaguye yaraje mwikonje. Uwo musirikare nawe imbere yuko bamutemagura haraje imodoka y'igisirikare, nta n'abasirikare twari tumenyereye uretse umwe ku mutumba. Iyo modoka iraza ishitse ku Ntega, hariho ahantu agasantere bahinduye ngo kitwa mu Ngagara, iracaho kubera bari basanzwe abantu bafise ayo matracte tibuca batwica babone mwabo basirikare baca batangura kubwirana umwe wese aho barabahutu barabwirana ati noneho rugira rube ariho hadutse n'izina ngo yandira avutse. Hanyuma baramutemagura n'intoki byose, ati ndiko ndatemagura izi ntoke nizo abantu bize, turiko turazitemagura ntibazosubire kuboneka ngaha iwanyu kubera muriga. Urumva rero naca baraheza rero turaheza mwaha hantu twari turi tubunze ijoro, niho rero na za nka zacu bazitemagura, bagatemagura inka baratemagura inka zose bazitemaguye hepfo yacu, zose ntizari nke, zarashika nka 30 bazitemagura zose, uburyo twebwe intambara yagiye guhera atani inka n'imwe dufise. Ibyo bintu ngo nanje ndabyumvise ubu tengwe manzu bihagarike ntibigukorerwa. Muke kabiri musenyeri bemwita Kaburungu yaciye aza gutanga inama na buramatare iwacu Marangara, aje gutanga inama baravuga ati basanga n'ibitarugwa mbere babisambuye nka umupadiri yavuga. Hanyuma barahaca baragenda, basitse barabaza ati none inama barayiraritse, inama iraba, baragenda ku ikomine, hari komine icyo gihe baragenda ati none kwiyi ntambara irimwo abahutu n'abatutsi byo byabaza musenyeri ngo abatwa bo barimwo, ngoya ngo nta batwa barimwo, ngo abatwa ngo ntibazi politike yacu. Twebwe turatase mwiyo nama turayivuyemo dusubije muhira, ngiye gushira umwana mu mugongo ti rero timuhagabire rero kajya ngo kabe. Tugize gutya twumva Toburende yasaniye ku mutumba w'Inyanza duhanganye. Uwo yo Toburende rero yari mwirarasa ikigwi cy'abahutu benshi bari bakoraniye hirya nyene ku gatumba bareba ivyo bintu iyo birimo biraba. Iyo Toburende ibahita bose barahera. Novuga ko ndi umucikacumu, mucika ngoho wa Ntega Marangara, mucika gipanga wa Ntega Marangara. Jewe nari umwigisha ku ishure ritoyi rya Ntega. Iyo tariki ya 14 ya 15 itaragera ku ishure hari ubugwibugwi, twari dusanzwe tubayeho, directeur wacu akatwegeranya nyene birya vy'umurezi, yari n'umuyobozi mwiza. Hanyuma muri iyo minsi iyo tariki izogera haciye habamwe ubugwibugwi.
ubwo bugwi abahutu kwabo abatutsi kwabo. Abahutu rero hariho inzandiko nziza zibabwira ngo izo nzandiko naranazisomye nanje mugabo zitagira imikono, bakavuga bati ntibongere kubatanga nko mu 72. N'abatutsi bari bazize izo nyandiko kuko musitanteri wacu yitwa Rukemampuzi Zakariya yaturuka mu Bugabira, yari umugenzi w'umugabo wanje. Hanyuma hari habitwa ba Reveriyano bari abagenzi biwe, bose duhuriye ku gacupa ku mugoroba, tugaca tuvugana ati ibi bintu bigira bikogwe n'ibiki. Reveriyano wewe novuga ko yari kintanga, agaca atangura kuvuga menshi ngo jewe ntawe uzonyica, ndifitiye inkoho, umwana wanje nzomuha inkoho, undi ndamuha inkoho, ntawe uzoshobora kunyica. Hanyuma akanabaza n'umugabo wanje ngo ariko ngubwo mwokubahuka abahutu kutwica? Nawe akamubwira ati ariko ingene tubanye mubona abatutsi mwatwubahuka kutwica, teka tivyo nkombure ntibizoba. Turaguma ngaho muri iyo minsi ari sokwe n'uruyuze, biratinda birakara cyane ku buryo jewe nari muri komite y'umugambwe mu gihugu, umugambwe iprona wari ku ntwara, nca ndahamagara musitanteri imuhira ndabimubwiye musitanteri aca aravuga ngo je ndavyumva ngo mugabo ngo nta muntu yo kubahuka kw'icundi. Ivyo tuba turavyihoreye. Hanyuma turaguma ngaho, niho kubera abanyentega barakunda kera gutembera, barakunda utuntu two kwinezereza, haragera igihe turavuga ati tuzoje kwitemberera n'indege. Niho indege yari icaduka yagira Voro Kirundo Bujumbura. Hanyuma abantu turiyandikisha kugira tuzogira urwo rugendo mu ndege. Niho muri iryo joro, urumva twari kugenda ari kuwa gatandatu, kuwa Mungu tukaguma aho nkumbure tukaruhuka Lokenze, hagaca haza umunsi mukuru wa Bikira Mariya. Niho mwijoro rishira uwa Mungu, jewe kuko naba hafi y'isoko, n'uwi muhira nyene twaba hafi y'isoko, n'abo Bariveriyano twaba hafi y'isoko, niho twaca twumva uwo munsi nyene twari kugenda muri urwo rugendo rw'indege, twumva yuko hari umusirikare batemaguye yaraje mwikonje. Uwo musirikare nawe imbere yuko bamutemagura haraje imodoka y'igisirikare, nta n'abasirikare twari tumenyereye uretse umwe ku mutumba. Iyo modoka iraza ishitse ku Ntega, hariho ahantu agasantere bahinduye ngo kitwa mu Ngagara, iracaho kubera bari basanzwe abantu bafise ayo matracte tibuca batwica. Babone mwabo basirikare baca batangura kubwirana, umwe wese aho barabahutu barabwirana ati noneho rugira rube. Ariho hadutse n'izina ngo yandira avutse. Hanyuma abo basirikare bamaze gushika, abantu barabihweje, bakigenda barabaretse baragenda. Hanyuma barashishikara no muzamugendo n'ikinyovu, nibaza ko bari muri patrouille zabo. Ariko abanyagihugu kubera vya bindi babayemo muri zandwi na kabiri n'ibindi, yuko umupfasoni yaje imbere yanje yabivuze yuko batora abantu bakabatwara bagaca bashigwa ko na etikete ko arabamenja,
urumva baciye bakibwirana bose yuko rurabaye abasirikare ko barinze baza kuri iyi komine yacu ni ngombwa baje kutugira nko mu 72. hanyuma abasirikare baragiye mu za Kinyovu, bagarutse niho bashika ku Ntega. Bashitse ku Ntega baca baradeviya baca ku kabarabara kaja mu Mihigo. Bagiye ku kabarabara kaja mu Mihigo baca basanga abanyagihugu bamaze kugaba, barababona nyene bafise imyambi n'imiheto, hanyuma baca baratangura bararasa hejuru. Barashe hejuru kuko narabibakije nta muntu bishe ico gihe. Barashe hejuru, barashe hejuru. Ubwo nyene mu misozi hirya no hino baciye bavuza ingoma ngo yandi iravutse, yandi iravutse. Iyo ndabavuga ngo iravutse niyihe, bavuga ati ngiyo 12 irongeye kugaruka. Hanyuma ubwo nyene mu misozi twegaho twari turi nyene turi imuhira, twaciye twirukanka kwinyegeza, kandi twinyegeje ahantu ushobora kubona, twagiye ahantu ushobora kubona hirya no hino mu misozi, wihagarariye ku gasozi cyane ukaryama warahabona. Duca tubona amazu aratanguye arasha, ukumva ingoma ziratanguye, inzamba byose. Turaheza turagira turatekana nyene, turara ntibuca bahava batwicira. Hanyuma burya nko mu masaha 10 turataha kuryama kuko twumva hamaze gutekana. Subiye inyuma gatoyi, iyo modoka naho irashe hejuru yaciye isa nkiza mu Kirundo nyene, ishitse aho hantu hitwa mu Ngagara. Icisanga abanyagihugu batemeye ibiti mwibarabara. Isanze batemeye ibiti mwibarabara, baca rero baza kubitegura. Mugabo icatangaje abanyagihugu kuko ingene babitegura ngira bari bavyibangikanije, kuko byari biti binini bagatemagura ivyo biti hama bakagenda. Niba bari bibangikanije amashoka, niba byari bimeze gute, ivyo sino bibabwira. Mugabo barategura, ntivyabayeho mu Ngagara gusa, ahandi hose babona yuko hoba danje, haba abantu benshi, baca abantu batema ibiti mwibarabara, hanyuma bagashika babitegura. Hanyuma urugendo rwanje rushishikare, nca aho twari twaraye mu Gahinga n'umugabo wanje. Noneho burya mu bukerere bwa nyakuri niho twaza turumva amabuye yikubita ku nzu, tukagirana inkoho. Amabuye agakubita ku nzu ukumva umenga ni inkoho, kandi tukumva biturikiza ku ruhande rwo kwa Reveriyano, kuko we yihaye ngo afise inkoho. Tukibaza ati nkeka ari wari kararasa. Mugaje muri ico gihe sinarinzi ko yari kararasa nuko atari ko ararasa, kuko navyumva uko. Umukecuru umwe yaragiye mu misa, niwe yaciye ambwira ati emwe tabara duhunge, Reveriyano aramaza abantu. Urumva mu gihe hariho tension nk'iyo, je narinzi nyene nti Reveriyano aramaza abantu. Naciye nko mu mugabo wanje ntivyuka ngaho turahonye, ndamukome nawe ni waraye kwijoro, aranka kwitaba. Ndasubiza uko aranka kwitaba. Mu vy'intambara ni hatari, nta numwe azobesha ngo yahunganye n'uwiwe. Jewe naciye ndamupfukura kugira kabeho kamujeko, nca ikirengeti ndagishira ku mutwe nk'umusazi, nca nirukanse nca ugwa gasozi kugira ngo ntibahave banyicira mwibarabara. Njiye ku gasozi duca duhura n'abantu bafise imyampi n'amacumu. Abo twahuye bari bakiri abahutu n'abatutsi bateranye.
kuko bose nta wari bwamenye ukuri. Hanyuma mbonye uko ntibohava banyica, nakuye ibirato nari nambaye ndabiterera, nterera na cya kirengeti kugira babihugire ko nanje mba ndirukanka, ca ndongera asubiza ubwo mwibarabara. Nciye ubwo mwibarabara duca duhura n'umugabo w'umudandaza w'umututsi yitwa Nahimana Auguste, nawe yari karahungana abana gusa, nta mugore wiwe bari kumwe. Nca jewe ndamubaza nti ivyo nibiki, nawe ati ivyo nibiki. Hanyuma ni n'umuntu wamenga yarize ibintu vya filozofi kuko yarifatiriye mu mutwe. Hanyuma ngo ca ngaha ngo tugende we ubonetse. Nca ndinjira imodoka, arafise imodoka, turagenda. Dushitse Isasa, ahantu hitwa Isasa uja ku Mugendo, niho naca mbona yuko nyene igira ibe intambara sawa y'abahutu n'abatutsi. Nca nsanga abahutu bari ngaho bamaze kubona imodoka ya Auguste yuko ari Auguste arimwo. Naciye mbona baje kwegereza ngoya ngo hamwe na Mukaciza, ngo nibaza ko atangorane. Auguste mbwa kubera ubwo imodoka yari yamaze kumuzungana. Hanyuma baca baratureka turagenda. Dushitse ku Mugendo niho navuka. Auguste aca arambwira ati sigarana abana banje bose, jewe ngiye kurondera abasirikare kugira bamenye ibi bintu ingene biriko biraba, baze kudutabara. Nico gituma burya iyo twiririye twahimvye, umwe wese mu bahutu aravuga ngo intambara ngo yabaye, ngo abahutu nibo bishe abatutsi, abatutsi nabo ngo abahutu nibo bishe abatutsi, ko aribo bishe abahutu, abahutu aribo bishe abatutsi. Nagira ndababwire ko uwarariho ico gihe nta numwe atishe. Uticishije umuheto, yicisha umupanga, yicisha inkoho, yaricishije ururimi. Kuko abakecuru babundabunda nibo bajana abasirikare kwica. Urumva yuko mu majambo make abantu bose barishe. Niho rero haca haza bijya by'amakoroke, bagahamagara ngo tuze turagenda mu manama. Tugiye mu manama, uri umuhutu yavuga ntiyigera yivugira ngo jewe ndi umuhutu noba hari ikibi nakoze, yavuga ngo n'umututsi yishe. Umuhutu co kimwe ngo jewe ti n'umututsi yishe. Rero bagenzi bacu bose barishe. Jewe rero imbere yaho aho intambara yaba, je narabona ibintu bidasanzwe mu kibano. Narabona yuko abantu bahora baza guteramira muhira ntibakunda kuza cyane, kandi papa yari umuntu batemberera yaronse inzoga, bakarara barabyina, washaka bakanywa bagahimba, hanyuma bagaheza bakitahira. Mugabo muri icyo gihe narabonye yuko hariho abantu bari bamaze kwisokora. Ikindi nari nabonye nuko hariho abanyeshuri hari muri vakansi mu kumunani, twese tuba turi mu buruhuko, bari bamaze twaragenda kubatemberera. Hanyuma umunsi umwe ndagenda nari ngiye kwikinira, hariho agapira bakina twita ngo nitiwe, guterana agapira. Hanyuma ndaheza nsanga bariko bakarisha ibipanga. Ivyo rero je narabibonye. Hanyuma ndavuga nti kumbe
ngirana amasaka batoba baratemye bazozinduka gutema amasaka by'ukuri hariho aho yumiye mu gahinga hafi y'iwacu nagira ngo bagomba kuzotema amasaka. Ivyo sinari kwiyumvira ngo nico gukora iki nivyo kugira gute birarengana. Hanyuma hari kuwa Mungu rero, kuwa Mungu ndagenda ku isoko, papa yarantumye, abavyeyi barantumye ku isoko kuko ikanyagu no ku Ntega ku isoko hari kure. Hanyuma ndagenda ivyo bari bantumye ndabigura, ariko turahurirana n'abandi banyeshure twigana nabo tutigana ariko kuko twari tuzinanye. Hanyuma hajya turiko turataha nabo bariko baragenda nyene batahanye ivyo babatumye muhiri wa, havamwo umuhungu umwe avuga ati ariko imarangara baraye baricana ariko ntiyavuga abica abandi. Hanyuma tugira ngo ni vya bintu byo gushamirana byo muci ababorewe. Turabandanya turigira, bamwe barataha abandi barataha, ndabandanya je ndashika muhira. Shitse muhira bukeye nagiye mbona masenge yaba ku Ntega ahantu bita Imonge, nza mbona aje n'abana, aza n'abana avuga ati burya hari iwacu ku Ntega hatanguye intambara kuko Reveriyano bamwishe bahejeje kumwica. Papa araheza amubaza ati none ko bamwishe bamuzijije iki? Ngo ni intambara y'abahutu n'abatutsi, ngo bamwishe kubera ari umututsi. Hanyuma mukanya yaje n'abana bose, tuza tubona muvyara wa papa nyene araje, oya umubanyi araje aca tubwira ati muvyarawe bahejeje kumwica, bamutemesheje igiti baca barakimugerekako. Nawe yaba hakurya y'iwacu, bavuga ubwo nyene aca aramubaza ati none bamuzijije iki? Ngo erega ngo twebwe abahutu turiko turica abatutsi. Ati none muduhora iki ko twe twama dusangira? Ngo nje kukuburira gusa ngo nimba ufise yuja ngo nugende. Papa cavuga ati je ntahonja, nta muntu numwe nagiriye nabi, nta numwe je ndagirira nabi kugira ngo abe yonsanga ngaha ngo anyice n'umuryango wanje. Ndumva yuko Reveriyano hari ikintu yagize kugira bamwice. Rero tije nta na kimwe ndigera ngirira abantu kibi. Burya ivyo bintu papa arigumira muhira, yari umuntu atunze inka akongera akanarima cane, vyaramwitaba. Ego yari umurimyi mworozi, yari afise inka nyinshi. Aravuga ati jewe inka zanje sindazivamwo n'umuryango wanje sindawuvamwo kandi ntaho twoba tukije. Ndaheze ndamubwira nti yamara papa, jewe vya bindi banyeshure bambwira urabona ko nabikubwiye, yamara n'ivyo nyene. Nti none twebwe baduhora iki? None ko abatutsi n'abantu batunze inka, ego turabatutsi, ujya muntu wundi nawe bishe muvyarawe bamuhoye iki ko atanka atunze ngo abe umututsi? Kuko jewe mu majambo make, jewe vy'abahutu n'abatutsi sinariko ndabitahura, sinabitahura gose, nabona twese turi bamwe. Hanyuma rero burya nko mu masaha munani tuza tubona impinduka cane gose. Saa 11 twaciye tubona ahantu hakurya hitwa ku Mugendo baturiye umuriro. Hanyuma duca twumva amafirimbi ingoma amafirimbi ingoma bavuza
baca bavuga ngo yandi iravutse ubugiri buvuke nyene. Hanyuma papa acatangura kumva ubwoba, acavuga ati mwaba na mama wanyu nimurondera iyo muja, jewe ntaho ngifise nja, narijya bavuze ko amato yose bayarosha, amato bari bamaze kuyaroha kubera twebwe ni hafi y'uruzi, hafi y'urufunzo, aho twari guca tukajabuka mu Bugabira, ntaho twari tugica, twari twazigirijwe, nta na hamwe twari tukica. Hanyuma mama aca arafata abana baragenda, mugabo hariho umwana mutoyi w'umuhungu aranka kuva iruhande na papa, ariko papa acamubwira ngo subira inyuma unzanira ajya amafaranga nashize hajya hantu. Ndiruka ndayazana, ndayamuzaniye, burya haciye haza umuhungu abamubwira ngo rega muzehe va ngaho nitwe barondera. Burya nanje nca ndiruka nako kana k'agahungu duca turajana, hanyuma turagenda, ariko bamama ntitwabaronka, twe tuguma tuyerera, turagenda tuja mu ishamba, hariho ahantu iwacu bataheruka kurima, duca tuja kwinyegezayo nako kana k'agahungu twari kumwe. Hanyuma duca dusanga na mukuru wanje imbere, duca turajana. Tujanye rero mw'uwo mwanya bwari ko burira, barahaturira, umuriro uranka kudushikira. Hanyuma nabo baca hepfo, nyabandi badushikiriye, jewe n'uwo muhungu, ako gahungu n'uwo mukuru wanje, haca haza abantu abagabo batatu. Umwe aca aravuga ati adusanze aho turi, baca bambaza ngo papa wawe ari hehe? Ntaho nzi. Hanyuma ngo ntahuzi? Ntoya ntaho nzi. Hanyuma ati musaza wawe nawe umwe mukuru ari he? Ntaho nzi. Byose nababwiye yuko ataho nzi. Hanyuma yaciye avuga umwe, sinomuvuga izina, yaciye avuga ngo ndiko ndava mu mazuru. Arasubiramwo arensista ati ndiko ndava mu mazuru. Hanyuma babiri muri we baca baravuga bati naho uri kurava mu mazuru ntiharagera kwica abakobwa n'abagore n'abana batoyi b'abahungu. Ico kintu ntugikore, hariho umwanya wacu. Burya baca baramwigizayo, baca batubwira bati nimuve ngaho rero. Duca turahava turagenda ahantu mu bitoke vyari hirya y'iwacu. Tugiyeyo ubwo nyene baca badusangayo, baca batangura kunsopamwo amafaranga. Ubwo sinarinzi yo mama ari, sinarinzi yo papa ari, sinarinzi nabo bana bandi iyo bari. Uwo musaza nje wewe yari asanzwe n'ukuri atarari muhira, yari yaratembereye uwo mukuru. Rero burya tugeze mu ivyo bitoke niho baza kunsopamwo amahera, ninza n'amafaranga papa yoba yampaye. Ndaheze ndababwira nti ntije nta mafaranga yampaye, ntayo mfise. Barasopa, urumva umuntu bariko baramusopa nyene. Hanyuma rero burya sinzi ukuntu bumvikanye ko hataragera ca gihe cacu. Rero ca gihe cacu kitaragera, bahavuye biruka kurondera abandi, ariko bagiye kurondera abo bandi niho bahava bubura iyo papa ari. Baramutema ariko ntibamuhwanije, ariko yiruka ampamagara kuko ni mama yaciye ambwira ati twaramwumvise, ariko araguhamagara, twamye tugira muri kumwe, twe twari tuzi ko mupfuye muri kumwe tumaze kubonana. Hanyuma rero twarahavuye, rero bwarije
barahava babandi nyene badutabara kare batubwira bati nimwunguruze ntimusubire kuja aha hantu hahinyegeje mugende hagiriye ahantu hagaragara burije mugende hajya ahantu hagaragara turaheza turagenda duca tugira Imana duca duhurirana na mama n'abana babiri n'umuntu yari yaje kuturaba nyene afise umwana umwe mugabo w'amasenge nawe twabonye n'abana biwe burya rero bavuga abo bana ba masenge barakuyemo umwe twabibonye hanyuma iwacu naho barica papa ariko twebwe ubwa mbere ho wari umuryango wagutse ba data wacu bose barabishe n'abahungu babo kuko papa yari mu bantu bato mu bana bato ni ukuvuga umuryango wacu ba data wacu bose barabica hasigara umwe wenyine ego ndibuka ko intahe ya data wacu imwe ushime ko bari batewe na shetani aho bamwishe aho bamutaye bamaze bacanye umuriro baramutemagura baramurisha sexe yiwe ari umupapa baramurisha sexe yiwe hanyuma baramutemagura n'intoki byose ati ndiko ndatemagura izi ntoke nizo abantu bize turiko turazitemagura ntibazosubire kuboneka ngaha iwanyu kubera muriga urumva rero ntaco baraheza rero turaheza mwaha hantu twari turi tubunze ijoro niho rero na za nka zacu bazitemagura bagatemagura inka baratemagura inka zose bazitemaguye hepfo yacu zose ntizari nke zarashika nka 30 bazitemagura zose uburyo twebwe intambara yagiye guhera atani inka nimwe dufise bari gutabara kare kandi gutabara ku bwanje ntikwari ukuyica umutabazi ntiyica umutabazi aja hagati niko jewe ndavyumva rero ku bwanje ndashimira cyane gose abantu banyegeje abandi kuko jewe nanyegejwe n'abahutu kandi suko bari barambyaye suko bari baravyaye abo tuvukana mugabo batunyegeje bose barabahutu nujya mwigisha aranyigishije iyo mba hafi yiwe ndazi ko yanyegetse ndabizi rero bose ntibafise umutima wo kugira nabi uburya abantu bonyene hariho abafise agatima runtu hariho n'abafise agatima bukoko n'abajya basoda baza gukora bijya bari batumwe ku bwanje bari batumwe yari intwaro rero yabikoze nkabangejeje aha murakoze Jenny Twatungimana Maria Roza abamba muri komine Marangara ariko amavuko yanje mvuka muri komine Mwumba mugano ubatse muri komine Marangara nyene ibyabaye inani n'umunani je nari ndahari nari mbyaye rimwe hanyuma byagiye birakurikirana by'intambara yabaye inani n'umunani nagiye ndabibona bakaza ku mugoroba w'ijoro bakabwira umutama wanje ngo rega sena ngo tugende kwirondo ngoya akababwira ati none tuja kurarira iki ko mbona ubu intambara irihe ngoya ngo tugende ngo kurariza ngo hari abantu ngo barimo baraturuka muri Ntega Marangara ngo barimo baraza ngo gutema
ngwino ngo bica abantu ngwino ivyo bintu nibiki nanje ndabwira wiwanje tiburya rero wa mugabo ivyo bintu wewe cyangwa twijyamire ntudakubyishukamo nabyutse ngoya ngo naje tugende bakagenda burya bagiye bwa mbere ubugira baragiye mbonumva mwijoro baragarutse gurazi wa mugore ute ibintu birakomeye tigute ngo neza ngo hariho umugwi ngo ugomba gutema abatutsi te ndavuga ati ivyo bintu mugabo none ko batakoresha inama ngo tuvyumve ngo ivyo bintu ngo nanje ndavyumvise ubu tengwe manzu bihagarike ntibigukorerwa muke kabiri musenyeri bemwita Kaburungu yaciye aza gutanga inama na buramatare iwacu Marangara aje gutanga inama baravuga ati basanga n'ibitarugwa mbere babisambuye nka umupadiri yavuga hanyuma barahaca baragenda basitse barabaza ati none inama barayiraritse inama iraba baragenda ku ikomine hari komine icyo gihe baragenda ati none kwiyi ntambara irimwo abahutu n'abatutsi byo byabaza musenyeri ngo abatwa bo barimwo ngoya ngo nta batwa barimwo ngo abatwa ngo ntibazi politike yacu twebwe turatase mw'iyo nama turayivuyemo dusubije muhira niho twaza twumva ati mu ntega bamaze abantu bariko baratemana burya bukeye kabiri uwo musitanteri yari wacu buramatara agiye amutwaye n'abakozi bakora n'abashefutezoni bose abahagurukanye batwaye haca haza igitero kihageze twumva ngo Imarangara bariko barasahura burya haca havamo muramwanje aragenda ati havejemo nje kuraba ivyo bintu agiye kuraba ntiyagarutse bamwiciyeyo none abantu uko barangiye bapfa nibiki tega noneho nimuze duhunge uwo muhira ngo jesi mpunga ngumaha kuko nta kintu muhunga nta cyonzi ivyo birimwo birabera ku ntega ubona ubizi tugize gutya tubona imisozi ya Mutumba umuriro uri muraka tubona Nyamugari bukeye umuriro uraka tugize gutya tubona abasirikare gitondo hari saa 3 bashungurutse ku musozi bateruka tongura bawumva ndaje ndavuga ati noneho ndagowe ndatoye umwana ndasize mu mugongo ngiye gushira umwana mu mugongo ti rero timuhagabire rero kajyango kabe tugize gutya twumva Toburende yasaniye ku mutumba w'Inyanza duhanganye uwo yo Toburende rero yari mwirarasa ikigwi cy'abahutu benshi bari bakoraniye hirya nyene ku gatumba bareba ivyo bintu iyo birimo biraba iyo Toburendo ibaita bose barahera bagiye bapfuye tumva ati noneho karabaye ikigoma abantu bararangiye buke mu gitondo twace tubona abantu mu kwiruka baducako biruka tuca tubona rero abatutsi baraje mu rugo iwacu ngo basha ngo nimuduhungishe ngo bavuze yuko ngo abatwa ngo abatabica ngo bica ngo abahutu ngo n'abatutsi tumanza turabashyira mu nzu tubasize mu nzu burya twagize gutya tuca tubona imodoka ari igisirikare icirabatwara tinone tweho ko muhungishije abo tweho bigenze gute ngo yamwebwe politike ntayo muzi ngo nimugumaho abahutu nabo baca baraza duca tubashira mu nzu bose tubarunda mu nzu iyo baza kutwica twari gupfa turi nk'abahutu n'abatwa twari kuba nk'ijana abahutu nibo bari beza baraguma mu nzu iminsi 2 irahera uwa 3 urahera uwa 4 urahera uwa 5 urahera duca turababwira ati rero baje murabona ko baguma baza kuraba aya matongo y'abatutsi n'inka basitse mwebwe nimurabe ukuntu mwunguruza mugende muri Kiremba nta ntambara iriyo
twebwe ntimudukwegere ngo twanduruke dupfa. Burya twanduruke twaciye tugira ubwoba duca duhunganira rimwe kuko cyatumye tugira ubwoba. Musaza wanje baciye bamurasa na mwene wacu baca baramurasa. Bagiye kubarasa no kandi kana gatonya tuvukana nyene baciye bakarasa. Babarase twaciye ati nimuhose tuhungire rimwe. Twaciye tuhava kuwa mutumba w'inyakibari duca duhungira hehe ino mu Mugerera muri Kirembe. Niho twaciye tuguma. Intambara rero y'88 ibuko. Indege ikagumiza yiruka ku bantu aho binyegeze ikabasuka kw'ibintu menga nibizuto bagapfiramo. Binyegeza mu nzu bagaca babugarana bagaturira binyegeze mu nzu babaturiramo. Bari bafise izo nkoho rero zariko marinete. Umugore yaba afise inda baca mutondororoku bagakuramwo rwa ruyoyo bagatera gutya hejuru rugaca rwakirwa na ya mbugita bakajugunyira hariya. Ivyo bintu byarabaye nivyo niboneye kuko icyo gihe nari mvyaye rimwe hanyuma ubu ngeze ku mvyaro indwi.